Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro nongera kandi n'ikaze umusesanguzi turi kumwe muri no mwanya ndakuramukije cyane. Yego ndakuramukije nanje Benita kandi ndabigenza ko ikaze umpaye. Yego Ikacingirwa ko ndamutse abagiye kubana muri kino kiganiro ndanabifuza ko bogira n'isabato nziza. Ya urakoze cyane kuduha ikaze aguma dukurikirane. Reka nenda basabe cyane bafate agatebe bicare kabisa bashobore kuba bokumva bimwe n'ibindi twabateguriye muri kino kiganiro. Bwana musesanguzi ko twatanguye kumva FPR Inkotanyi iriko irica bamwe mu basoda bari muri Tabara cyane cyane abari ku rugamba. Ese ibi bintu haco biziko abari ku rugamba canke abari barongoye plutôt Goma Siboko. Ibi bintu narabivuze kuva kera. Mu bisanzwe iyi niyo mpembo FPR Inkotanyi ihemba abantu bakoranye nabo. Ibi benshi ntabwo babizingatira, ntabwo babizirikana mugabo niko kuri. Natanguye ndabivuga bamwe babona ko menga ndiko mvuga ayamuhe ndiko natakaza umwanya mugabo uyu munsi bariko barabibona. Abenshi ngira ngo urabona ko bandika n'amakomenti bavuga bati ibyo watubwira twarabibonye ubu turiko tubonesha amaso yacu. Iki kintu rero FPR Inkotanyi iriko irakora cyo kugandagura abasirikare bari Tabara cyane cyane abahoze ari abarongoye imirongo y'urugamba ni kimenyetso sindamusiga cerekana ko FPR Inkotanyi iriko yikura muri ya ntambara iri ku butaka bwa Kongo. Nubwo bavuze ko bashigikira M23 kubera ko bahuje umugambi bahuje intego sivyo mugabo ntibigeze bemera ko bakorana. Ngira ngo warumvise ingene Colonel Nanga yashatse kubisigura avuga ngo gukorabora ngo batandukanye no gusutena sivyo mugabo aha biriko biragaragara ko FPR Inkotanyi bariko bashaka kwicomora mu ntambara mugabo bicomore bakuye amatrase yerekana ko bigeze kuhaja. Andavuga nuko bavuze leta barabuze n'abatwigwaniho benshi bararemvye babica bicwa na FPR Inkotanyi. System iriko irakoresha abenshi babaha amashano abadaha amashano nabo babarungika ku mirongo y'urugamba bakabashira imbere kugira ngo bicwe abatishwe nabo drone za FARDC zibice zibagandaguza batera amabombe. Ahuno kumenyesha ku munsi wejo n'uyu munsi dayira ahubwo aha mu micungaro ya Ruvunge drone ya FARDC yishe abagwanyi benshi bari Tabara sivyo. Amakuru ariko avugwa ko FPR Inkotanyi ari ishobora kuba yadirinze kugira ngo drone ze kubamwa sivyo. Ni mu gihe ku munsi wejo barashwe barakugwa hajya mu Ruvunge nyuma yo kuhakugwa kubera ishavuniki basha batera igisasu mu isoko gihitana abantu batari bakepe n'ibintu birangirika hari ku mugoroba wa 18h45 gutyo. Uyu munsi rero indege ya FARDC yaje irabarigita. Amakuru mfise aravuga ko RDF ibifise mu ruhara nukuvuga bimwe RDF yagiriza twigwandeho ko yabagambani niyo turiko turayibona. Donc rero RDF ari FPR Inkotanyi bariko barabica abarede Tabara SU2 abashefu barabango imirongo y'urugamba abo muri twigwaneho najya yandi mantu zinyayosigira mihari bariko barakorana kugira ngo bazove mu ntambara atacagirije inamba abasigaranye. Urumva n'udukino bakina kugira ngo bashobore kuba bo bakuzamo bito. No niyo mpembo FPR itanga. Iyi ni mpembo yabo. Ukoranye na FPR Inkotanyi umenye ko baguhemba iki agafuni canke barakumanika. Donc nimwe bavuga ejo ngo donc bakukoreye ikiza kimwe uce gutega ibindi bibinyuma 99 abari bibiguri. Niko bimeze. Nuko bimeze ubwo murabyumva neza ko Red Tabara ndetse n'abandi bari mu yabiri. Reka twibananize bwana Musesanguzi. Eske amakuru ya Rabe yo bimeze gute? Ko mu Rwanda ko bavuga yuko yanobwe n'inkona bimeze gute byo Rabe nawe tumuhuze n'aba basirikare ba Red Tabara kubera ko Rabe yarasanzwe ari impunzi y'umurundi yari mu Rwanda sivyo. Amakuru ya Rabe abantu benshi bayatwaye ukutariko
bayasamye hejuru u Rwanda rukabesha ngo rabe ngo nkuko warubivuze abandi nabo batavimva kumwe n'u Rwanda bakavuga ko ari FPR Inkotanyi yamuriye mugabo ntiberekane FPR Inkotanyi yamuriye gute ko benshi bari bazi ko rabe ari igikoresho cya FPR Inkotanyi neza cyane muri make abantu ntibamenye ko rabe yagambaniwe na FPR Inkotanyi uti bigenze gute rabe yarigeze kuba umutoni mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'impano Imana yamuhaye yo kwanaliza yakarimi rabe yari umanaliste yari umurundi sinibaza ko leta y'u Burundi hari icyo yamwagiza rabe sindavyibaza sivyo kuko abagirwa n'ibyaha benshi ntibagaragara ku social media baguma bacuritse imitwe banyegeye niba abandi mu kuja mu bubare bambara amajipo bakambara amaperike n'ubusakoshi donc bari mask mugabo rabe ntabwo utungana bw'uburundi bumukurikirana aya makuru sinzi ko ari ubayazikoresha mugabo nibaza ko ubutungana bw'uburundi butamukurikirana rabe rero u Rwanda ruramugomwa rutangura kuza ruramuha moya abafasha mu guponda leta ya CNDD-FDD yanariza bimwe n'ibindi akoresheje imbono ziyiwe kandi c'est normal kuko ahantu ari mu buhungiro byari ngombwa ko aronka umukate rabe inyuma yo kumugomwa FPR Inkotanyi ikimuha big deal imuha amafaranga ndayita akayabo k'amafaranga imuha ibikoresho by'itumatumanako kugira ngo uyu rabe aze kuba umuvugizi wa wamuhari mushasha bagomba gushinga uzosubirira Red Tabara nukuvuga ya Red Tabara mugabo bagomba guhindura izina uyu rabe rero niwe bari bahisemo ko agomba kuba umuvugizi wa Red Tabara cyangwa se uriya mugi mushasha bagomba gushinga ndabibutse ko ugomba kuba umuvugizi ujya mugwi ndetse n'uwagomba kuba awurongora ntagomba kuba ari muri babandi leta y'u Burundi yagiriza ibyaha runaka sivyo bagomba kurondera abantu neto ubutungane bw'u Burundi budakurikirana kuko ku ntumbero runaka rabe rero baramugomwa rabe arahabwa amafaranga rabe arahabwa ibikoresho by'itumatumanako amakamera amamikrofone tusa rabe arashusha umutwe ariyumvira ati jewe nta kibazo mfitanye na leta y'u Burundi nubwo ndi mu buhungiro ibi bintu nkabijamwo nzoba nishize akagozi mwizosi rabati reka nondere umuntu afasha ahubwo nisubire mu Burundi rabe rero cyarondera umunyarwanda azwi ku izina rya Mwanandake uyu benshi baramuzi yigira umujournaliste yigira umusesanguzi yigira umuinfluencer ariko abamuzi uyu Mwanandake ni maneko wa FPR Inkotanyi cyangwa se na maneko wa RDF kuko amakuru mfise ngo uyu yarigeze kuba ari muri kwinjira muri FPR Inkotanyi intambara isa nirangiye uyu rero Mwanandake rabe aramubwira ati jewe bimeze uko ndagusabye urabe icyo wamfasha nshike ku butaka bw'u Burundi yama nawe ushaka tujane je ndagufashe kukurondera iki gusaba ubuhungiro mu Burundi byase naho ndagufasha guhambya FRN n'umuhari uvuga kugwanya leta y'u Rwanda uri hariya muri Nyungwe rero rabe yavuga ati nca ndagufasha ndaguparena uyunge na FRN mugabo nanje urabico mfasha agushika akubutaka bw'u Burundi rabe yafata Mwanandake ko ari umuntu basangiye umwuga bakora ibintu bimwe umva yaramubwiye ibanga rikomeye cyane yiwe burya ibyakurikiye nibiki uyu Mwanandake yaciye amusheta rabe amaze kumusheta rabe yacaje gufungirwa imuhazi imuhazi rero abanyarwanda barahazi cyane n'abarundi bamwe barahazi n'ahantu bafungira abanyororo bagirizwa ibyaha by'indengakamere kuvuga biriya bya kabisa
donc biba birenze niho uyu Rabe yagiye gufungirwa ndanabibutse ko aha imuhwazi ni naho Kagame yubatse inyubako yiwe bivuga ko muri hari ikiyaga cita Muhazi Kagame yateyemwo ingona amakuru avuga ko hari abanyororo abenshi baba baciye umunyororo gufa benshi babagaburira ingona baca baterera muri urya ruzi ingona zikabaje kera mwari muzi ko benshi barabica cyangwa se bakababoha bakashamagunira bakabatera muri Nyabarongo ari bazima mugabo nyuma yaho hagaragara ibiziga byarenganya Nyabarongo biserukira muri Icohoha nimba ntihenze Imana ratuwocagira amatohoza bigaragara ko bari abantu bya biziga byatu muri Icohoha byajiva mu Rwanda ntibabaye bagisubira guterera ibiziga hariya muri Nuzenya Nyabarongo ubu babatira ngaha imuhazi niyo rero Rabe yaciye aja gufungirwa amakuru ufise nayo kuri Rabe biravugwa ko ashobora kuba yaragaburiwe ingona ari no makuru avuga kuri Rabe so iyo ndiko ndavuga rero yuko FPR Inkotanyi ihemba urupfu abantu muze muvyumva kandi mubitahura sivyo uyu Rabe nibo abantu ba mbere batangiye kuzana amakuru yo kuyobya amatohoza ku rupfu rwa Rabe babesha ngo Rabe ngo yari yaje ngo mu Burundi ngaciye mu Kirundo ngashaka kutaka bw'u Burundi yaciye hehe ku mupaka wari ugaye n'umusirikare w'u Rwanda yiboreje baramufasha Rabe niwe gucengetera akarengana Kirundo bini binyuma byabo la réalité y'urupfu rwa Rabe ni FPR Inkotanyi yamuhembye urupfu inyuma yo kumwizera ikamuha amafaranga n'ibikoresho kugira ngo uyu Rabe aze kuba umuvugizi wa kiriya kiroberi gishasha bagomba gushinga gisubirire do bahindu izina iyi Red Tabara so nuburoro bwinshi novuga kuri FPR Inkotanyi bakomeje guhekura uburundi uyu Rabe yari umurundi kandi leta y'u Burundi sinibaza ko ubutungane bwamukurikirana urumva uyu ni umwana w'igihugu yofashije uburundi ibintu byinshi mugabo FPR Inkotanyi kigira iki mwivugana uyu Rabe rero yishe nkuko n'abandi bari kubaricwa tujya tuvuga ukuri uko kuri ntabwo FPR Inkotanyi iri guhekura uburundi gusa uzi abanyamurenge iri kwica uzi abitwa abatutsi FPR Inkotanyi iri kirica ndabaka karo kari très simple ariko bona musanga utaraja kuri ako karuriro reka mbabarire gatoya umbwire neza na neza kuri Rabe ko warutubwiye yuko yasa nk'uri karashaka kugaruka kandi mu Burundi ndako ndimviye ese ngiye ko saba baramuhoye canke n'ivyo biri byari bitabara umwe n'umwanya bwati ngiye guhimvye irakomira kabisa kabutakaza canke umunsi n'umunsi tuzobona Rabe ari asubiye kandi kuyerekana ati jewe ndahaje bo kongera kubona Rabe tabite gute azoye bitangaza vy'Imana ko ndazikingona za Kagame zamazishonje kabisa nubwo abahutu mu Rwanda ari benshi bo kugaburirwa ziyangona ziwe abagiriza amafuti atanabaho urabo nimwe mukindi avuga ngo uyisi itarakaranga ibikimurondera ibirungo sivyo harabo Kagame kirondera ibirungo harabo yamaze kurondera ibirungo atwagaterera muri muwazi kugira ngo agabura ingona ziwe sinibaza ko Rabe bakiri mutima Rabe biziye bakama amafaranga yabo n'ibikoresho ivyo byari bisanzwe ibanga bamugikije ibanga yamenye nivyo nako bariko banica n'abasirikare ataco bazira babafatiye uburere ataco bazira kubera gusa bamenye ko FPR Inkotanyi RDF aribo piliye bijya ntambara bariko barabica uyu Rabe wewe bagaburiye bagaha amafaranga bakaryamisha baramuha n'abakobwa babo bagaca bamuha amabanga niwe boregeza tureke na Rabe Fani ujya munyamurengekazi mwari gusa amajambo yavuze bagashika hariya muri Uvira
avuga ko bagomba gushakisha General Pacifique Masunzu umunyamurenge wabo ngo bamukone bamuca ubugabo babute muri Tanganyika. Fani baravuze amajambo sibyo ivyo akibivuga baramukomera amashi babona ko ari intwari kazi. Mugabo Fani nyuma za kuvuga ibintu by'ukuri kandi sibanga na je vais le répéter sibanga Fani yerekanye ingene iriya abanyamurenge bari Burayi iriya nani yabo yitwa Mahoro Peace sivyo ingene yaguriye abanyamurenge inkoho amasasu amagrenade ibagurira imyambaro ya gisirikare donc babaha n'ibifungo. Fani abishira hanze nk'umu influencer wabo sivyo. Kagame kubera ko misi yose yama akina ikintu adakenera ko agaragara muri kiriya kintu izi nkoho Fani yavuze Mahoro Peace yaguze zaca kwa Kagame aya masasu yaca kwa Kagame. Byarangiye Fani ijambo yivugiye yiyatuye ko ari mubaye. Fani yavuze ko atazova muri Uvira niko yavuze twaje twashitse sinzova ngaha. Basaza b'abanyamurenge baramuteye muri Uvira baragenda. Fani ari he nasigaye Uvira yishwe na FPR Inkotanyi none usumya murenge kazi neza cyane sibo bavuga ko bariko baraharanira ubwigenge bw'abanyamurenge n'abatutsi ubwigenge bariko baraharanira mu gihe aserura ukuri azi ibimurimo bakamugandagura. Mfise byinshi novuga kuri FPR Inkotanyi by'amabiri kirakorera abantu ese twageze mu Burundi hoho mbajite allergique mbabazwa nuko ndiko mvuga ibintu abantu bamwe n'abandi ntibashe kwitahura ntibavyombe. Iyo bungira barayibona bana bisanguza kumaze kubisigura mente fois u Rwanda ruraduhekuye cyane bantu munyumva mwumve ko FPR Inkotanyi impembo yayo n'urupfu nta kindi. Nabibutsa na Patrick Karegeya. Uyu Patrick Karegeya yahoze arongora documentation ya RDF sivyo igitswa twara ipereza rya RDF mu nyuma aza kubona ko hari ibyo batari ko barahuriza ko na RDF kubera sanzwa z'impembo bahemba ese mu guhunga ahungira muri Afrika y'Epfo sivyo mugabo kubera ko RDF araba professionnel mu kwicana barungitse abamusanga yo kumwica mu hotel bamwice mu hotel Patrick Karegeya sivyo. Inyuma yo kumwica uyu Karegeya n'abamwishe mfise amakuru ko nabo baciye biyicwa kugira ngo ntibamene ibanga. None FPR Inkotanyi mukorana nayo muronderiki au juste. Hariho n'ibindi bintu rero novuga binababaje gusumba ahubwo abantu bafise amajwi agera kure mumfashe gutabariza abantu barundi sivyo. Uyu munsi tuvugana hariho abarundi bane bafatiwe mu nkambi y'impunzi imahama sivyo. FPR Inkotanyi yahora ibakoresha kugira amakokritema sivyo. C'est vrai baza mu Burundi bakarekrita abajene nibo begeranije abajene mu makambi y'impunzi baja muri Kongo n'abarundi bane baca bagirizwa ngo hariho ngo imiryango yagiye kwitwara kuba batwariye abana babo mu kirobere. FPR Inkotanyi yabatuma ni no yabahemba ikintu cya mbere yabakoreye yabatse ama passport bidatevye nabo yacigira iki uyu munsi abateye ikamba n'abarundi muri kuba tawure FPR Inkotanyi ngene ikora. Aba rero badatabarijwe ndazi ko mu minsi mike
bazakumva ko ari fenaye batagihemba. Hari n'abajene benshi FPR Inkotanyi yakoresheje muri 2015 muri ya migumu benshi yishe yo nyine yasize yishe n'abandi yiciye mu Rwanda benshi. So rero guys duhumuke tube open. Nta rukundo FPR Inkotanyi yo gukunda mukorane ntiguhemba ikindi kinatari urupfu n'ibikunda. Bwana Musesango zeka ndibaza ko wabwiye abumva kandi azakumva kabisa. Tukiri kuri FPR Inkotanyi Bwana Musesango zazi ko umaze iminsi utubwira ivy'intambara FPR Inkotanyi yatanguje kuri CNDD-FDD. Izo hera ryaje. Bo intambara FPR Inkotanyi yatanguje kuri CNDD-FDD. Iyaheze. None ntibatanga kugandagura abasirikare bari dutabara pudike batake bakeneye sivyo batake bakeneye ubaza ko bishoboje urugamba se bisigere ko bariko bararangira. Reka ndakwereke aka kantu abari dutabara muri hariya mu vyumve n'abandi mwese FPR Inkotanyi yabonye ko byanga byakunda nubwo yohabwa ingufu zingana gute fin de fin itegezwa gutsindwa nubwo yogira izindi nguvu gute basi botuma bagira iki baja mu makantonema habaho mixage. None muri kantonema tujya abarundi bo muri dutabara tegeza kubica yerekane ko Mventura bara bakongomani. Ibi niko bimeze. Gusa hari ibintu bitangaza abantu benshi sivyo. Reka ndabakarorera sivyo. Je ndumu footballer ndanafana cyane football. Urabona iyo match iyo tukurera match urashobora kubona ekipe itanguranye intege nke sivyo bayidomina cyane. Abantu dusoma umupira ntiduca tuvuga ngo iriya ekipe yaza gutsinda yibambewe. Barashobora no kwitanguza ibitsindo kimwe cyangwa bibiri mugabe bikaza kurangira ekipe yahugije akanyenda bigatsinda. Ibi rero niko bimeze ku rugamba rwa FPR Inkotanyi na CNDD-FDD. FPR Inkotanyi yatanguye imenasa CNDD-FDD mu buryo butagaragara na CNDD-FDD ubwayo itaranamenya umwasi bahanganye wari sivyo. FPR Inkotanyi 2015 irakubita igitego CNDD-FDD ijya manifestation cyari igitego gikomeye kuko n'abarundi bake batahura ko umutego wa CNDD-FDD kuko yakoresheje abajenero nako ya FPR Inkotanyi sivyo bakoresheje abajenero bari muri CNDD-FDD bakoresha abajenero bahoze muri FAB sivyo bari mu gisirikare cya leta. Byari bigoye kudetecta CNDD-FDD inyuma yaho baja mu bihano by'amakungu bagirizwa byandagutakiye bidafashe sivyo kibaye igitego kigira kabiri cha FPR Inkotanyi. None uyu munsi bimeze gute intambara nk'ikiragwanirwa Kigali na Amerika. Uyu munsi president w'u Burundi sivyo aturuka mu mugambo wa CNDD-FDD araja muri Amerika bakaganira na Trump. Ubu baraja mu manama akomeye mugabo na Kagame nagende turaba nagende mu manama y'abakuru b'ibihugu asiyo gufata ijambo avuge ntibigikunda. Rero intambara burya igiye kurangira. Hariho ibintu rero jewe niyumvira bikanambabaza sivyo. CNDD-FDD biciye kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu ciza cy'u Burundi General Major Evase Ndayishimiye twarashinze icumu mu mashinga kabisa sivyo. Ubu ibihugu byinshi nta gihugu na kimwe kitazi Burundi sivyo yarubatse ibintu bikomeye turavugwa neza mugabo mbabazwa n'ingene hakiriho abarundi badatahura akamaro President Neva yamariye Burundi. Mbabazwa n'ingene hariho abarundi batabona ibintu CNDD-FDD yubatse babisumbwa n'abanyamurenge babisumbwa
n'abatutsi bo mu Rwanda. Ndaguha akaruhuko kari très simple. Urabona nk'ugiye ikamanyora ukabaza bajya abanyamurenge bashimuswe na RDF ukabahitisha muti hagati yo guhabwa ubuhungiro mu Rwanda no mu Burundi muhita mwohe na dedadi dudode bovuga mu Burundi niho bovuga kubera iki bayamaze kubona ko umuntu ari mu Burundi pe importe ibyo ubura byose amahoro ni yose abarundi n'abanyamahoro bafise umutima w'urukundo basabana n'abandi mugabo hakujya Kanyaru mama sha ni babandi ushitse buhiye bacafundiki ego ushitse naho yaritse ateka isime niko bimeze acashiramo isime nagomba kumesura imwe niko bameze niyo mpamvu badashobora kwahurumbira haje so rero narondogose vraiment biramaza ariko narondogose ndashaka vraiment saba abarundi bene wacu duhumuka amaso sivyo n'abarundi gusa sivyo n'abari inyuma y'iko bariko biyumvira y'ibyo abandi barabibona mugabo abari mu Burundi benshi nibo bahendwa n'abasesa nkuyoze ego akakumvisha ko kuva sende David ja kutegetsi nta kintu nakimirakora hariho nabonye na papa yandika ngo vuga ngo umugambi ngo umwe sende David yaranguye ngo ndaguhe $100 nuko nyene ari umuntu nzi ataco yikura n'igiseru ngo ndakwikura sha ni hatari ego ya bona musasanguzi numva no gushimira cyane byimva mutima kuko uriko usa nk'ugarura mugabo nibyo byo uri kugarura imitima ya benshi ya rugarura imitima ya benshi gukura nkubura bamwe bari barahuvye kugira ngo bashobore kuba bugaruka ku murongo mwiza rero ntawo bubura kuri gushimira cyane natwe turi hafi yawe kabisa ubaho cyane kandi nakuhaje mu byo uri kurakora kugira ngo ushobore kudusesangura bimwe n'ibindi mu kurangiza rero ubona musasanguzi akabazo k'amatsiko nka jewe ndakuraba nkavuga ati vraiment barasanga dusesangurira cyangwa se n'abandi bashobora kuba bibimvira icyo kintu nk'umuntu akiyubwira nka wewe wananiza ibintu n'ibindi nk'ubu uciye ugirirwa amahirwe ugaterwa iteka ryo kubonana na son excellence perezida wacu cyangwa se nyine iteka reveriye eske nuwahe mugambi w'iterambere utanga bo ni ikibazo cyiza mugabo imigambi ni myinshi yego imigambi ni tubwire umwe kabisa wumva woshira imbere kankwereka ikintu kimwe sivyo umugambi wa mbere utanga kandi abikwereke urabona nk'ubu abantu dutera twiyongera sivyo tuba benshi mugabo ubutaka cyangwa se isi ni ya yindi ntabwo yaguka kenshi usanga turiko turabangamira ibidukikije kubera ubwinshi bwacu sivyo umugambi uri direct unatanga n'uwihe je nosaba ko bo kwapplika boshiraho itegeko yuko umuvyeyi wese mu Burundi yibarutse umwana sivyo aca muterera ibiti bibiri sivyo pe importe ibiti byarivyo byose ko musomwana bakamwigisha ko bijya biti agomba kubivomera aciye ubwenge bien sûr akabikurikirana gutyo wa mwana ageze akubaka muri etat civile imbere yuko bamuha accès bamusinyisha aja kwerekana bya biti bibiri bamuterera kubavuka n'umugambi wa mbere kandi muremure cyane gose kumbura urashaka gutotahora mugabo yego twicaye neza nka gusigura gutahura neza ikindi cyakabiri uvuga ni giki buriya amateka arabaho amateka ngana Kirundi yana amateka amateka arabaho mugabo ntahabwa agaciro amateka meza bien sûr arabaho mugabo ntahabwa agaciro gutyo ikindi kintu nosaba ko babagira ikibutso monima yitiriwe amateka nyabaki sivyo amateka meza bari mu gihugu kugira ngo ndabona ko kari très simple Uburundi bwakora amateka mu Kirundo yego sivyo kandi meza pe yego iyo bahashira monima
n'ingenzi zoza zija kuraba irya monima amateka yabiri kuri irya monima nk'iza Livingstone zihari tumenya ati habaye voilà ntibigahabwa n'agaciro donc nosaba ko kubakwa monima y'amateka voilà rero iyo monima iyo nafasha uburundi kwigisha abantu ibintu byinshi nk'ubu nkunze kuvuga kandi niko kuri franchement parlant Kagame atiyahuye azohunga ujya azongera mu Burundi ujya azotorwa n'abarimyi cyangwa bungere nk'umuntu nkujya rero agacaza tugaca twubaka monima iyi ni monima yaho twafatiye wa muntu yayogoza u Rwanda imyaka yica abakongomani imiliyoni 70 uvoye abakongomani bo bari Kinshasa baje kuraba ya monima bonide kabisa cyo ndacumbise muga ngiye cyane nganga no kwera yuko la papa satubwiye ngo ibiti byaheze kwa two turafasha ba no ni mugambi muremure usaba reflex ntaco ngira ngo tuza kuganira inyuma y'igani ego ya reka ndagushimira cyane bone musanguzi rero kuko urumva ko ufite ibintu birashe hamwe umwubaka umwe muri abo kabisa yokumva bino bintu ndumva neza yuko hari ikintu gikoreyeko ya reka ngenda ko yishimira abari kwadukurikira muri kino kiganiro ndamenyesha ko ari abo utamundi biganiro murakoze